duhejeje kugurura inama ihuza ibihugu 10 byo muri aka karere ka Afrika yo hagati bakoranye ari abayobozi bakuru mu gisata c'amagara y'abantu muri ivyo bihugu n'abayobozi b'umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga. Ni inama yamiba buri mwaka, hanyuma kubera ari ibihugu 10 baza barakuranwa mu gihugu bagira muri iyo nama, ariko Burundi bwatewe iteka rero kuko iyo nama igarutse mu Burundi hakiri kare batarava muri ivyo bihugu 10, kuko yaheruka kubera mu Burundi yari yabaye mu 2014, tukaba dusubiye ko yakira mu 2019. Icatumye bifuza kugaruka kugira inama ngaha mu Burundi nuko Uburundi buri mu bihugu bibiri muri Afrika yo hagati bufise ibiharuro vyiza vyerekana abana n'abakenyezi n'abakuze bitabira umugambi w'igihugu wo gucandaga mu buryo bwo kwirinda ingwara zishobora kwirindwa biciye mu rucanco. Novuga ingwara biti bigoga, hariho n'ingwara benshi n'abakiri bato batazi, ingwara bita kokerishe, iyo ngira ngo benshi inkorora yakanira. Hariho ingwara nyinshi, eka mbetse hariho n'izindi tutazi, dufate nk'abagwara ubukango. Abarundi bari bazi ko ari inzoka y'impinira ikanga umuntu agaca akangwa agaca mugara, ariko novuga ko izo mpinira ntizahujijwe n'abazihiga mu mashamba. Izo mpinira ni urucanco rwazitujije, cyo gituma atabukangwe bukiboneka ku bwinshi. Hari ingwara nyinshi rero zitakiboneka, n'izindi tukibandanya kuko ziri mu bihugu bitandukanye nk'agasama, dukingira kugira ngo ntizihabe zisubira kwibonekeza ku bwinshi, kuko ni ingwara muri ziya zose mu mugambi w'igihugu ujejwe gucandaga dukinga ingwara zishika 11. Ni ingwara nyinshi zose, kandi iyo zandukiye umuntu apfa bukwi na bukwi agasanga nyarutse gupfa. Muri iyi nama twiteze ko hazofatirwamwo ingingo iraba aka karere ka Afrika yo hagati kugira ngo turwanirize hamwe, na cane cane ingwara zitanguye kwibonekeza, kandi mu bihugu bimwe bimwe ngira mwumvise ko ari ibihugu bimwe bimwe turi kumwe muri aka karere ka Afrika yo hagati bifise umurindi udasanzwe w'abana bagwara kandi bicwa n'agasama. Twege ngaha mu Burundi agasama nta kariko karibonekeza mu mavuriro atandukanye, kuko baritabira urucanco rwa mbere rwo ku mezi 9, baratanguye guhimirizwa kandi bakitabira ku bwinshi no ku rucanco rw'agasama rwo ku mezi 18. Ariko kubera kari mu bindi bihugu bitwijajara, twiteze rero ko dushiraho imigambi idufasha kugwaniriza hamwe, kugira ngo murazi ko isi umuntu asigaye ingenzi zigendagenda mu bihugu bitandukanye mu mwanya muto, ntiduhave natwe dusanga izo ngwara twitwa ko twamaze kumera nk'abatuza mu gihugu cacu ntizigaruke.